Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo yacu kaze muri ano makuru yaranze indwi dusozereye tukayahera ku ngingo nkuru ziyagize. Umushikiranganji w'ikigega ca leta arahumuriza abanyagihugu bakuwe hazocishwa ibarabara ry'indarayi rizofatanya Burundi n'ibihugu vya Tanzania na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku ikibazo c'imizibukiro yabo leta igifise ku mutima. Turagaruka kubiri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu yo kuwa 20 ntwarante nako kwa 20 ruhuma uno mwaka bivuga ibijanye n'ishira hamwe rijejwe kurangura gushingura no kudandaza igitoro mu Burundi ari ryo Sopebu rifise umutahe ungana n'imiliyaridi 120. Turanababwira n'ibijanye n'ibiciro vy'ibifungurwa bimwe mu masoko ya Bujumbura bibandanya kuduga. Bagenzi bacu barishikiye mu isoko ya Kotebu iri muri zone ya Ngagara haraho ibiciro byaduze hafi inshuro zibiri. Murabikurikira mu kanya mw'idonido ry'ano makuru. Subiye kubaramutsa abakozi bahurikiye mu mashirahamwe agengwa n'amategeko yisangije indwi baranegura kudatunganirizwa kumwe mu bijanye n'ibohorwa ry'amapete n'uburusho. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku munsi wa gatanu, Evariste Nibigira umunyamabanga mukuru wa sendika SPI y'abakozi bakorera mu kigo c'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro ikaba nimwe muri izo sendika, avuga ko kudatunganiriza umukozi atansiguro bigira mu gihe itegeko ribohora ayo mapete n'uburusho kuri abo bakozi ryasohowe kuva mu mwaka uheze. Twebwe gushika no munsi biragoye gutanga insiguro kuri ico kibazo mu gihe tubona neza yuko abakozi bariko barahohoterwa. Nta nsiguro nimwe bifise ijanye nuko abakozi batorenganurwa. Ico dusaba gusa nuko abakozi barenganu mu byo amateka abarekurira. Tubajije twasanze hari amaze gutunganirizwa kandi twese tugengwa n'amategeko amwe. Abo ni bande? Abo hariho abo tumaze kumva bari mu mashirahamwe nka za INSS, nka za mituweli, za ONPR. Abo baba bamaze gutunganirizwa. Hanyuma na Burundi Airlines nabo nyene bamaze gutunganirizwa. Mugabo abataratunganirizwa bajya ni benshi cyane. Ni benshi cyane gose ku buryo dukeneye yuko abo bantu bose batunganirizwa. Kuri ivyo itegeko ry'umukuru w'igihugu ritunganya kumwe uturusho ingene abakorera mu bisata bigengwa n'amategeko biharije baduga amapete ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku wa gatanu kwigenekerezo rya 22 ntwarante uno mwaka. Ishirahamwe rijejwe kurangura gushingura no kudandaza igitoro mu Burundi ari ryo Sopebu rifise umutaho ungana n'imiliyaridi 120 z'amarundi. Urijejwe afise ikiringo c'imyaka 4 yongerwa habanje kurabwa ivyo yashoboye gukora. Nayo abagize urwego nshingwa ntwaro n'indwi harimo umwe aserukira abadandaza b'igitoro. Mihaye Kanyange aragaruka kuri bimwe mu biri muri iryo tegeko. Iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 20 z'ukwezi kwa kabiri no mwaka rigizwe n'ingingo 55. Ingingo ya mbere ivuga ko societe Sopebu ikoresha ibikoresho vyayo n'uburyo bwayo ikabitwarirwa mu bushikiranganje bw'ubutare n'agataka. Ingingo ya kabiri yerekana ibikorwa Sopebu ifise ni 14 muri ivyo harimwo ugutunganya ububiko bw'igitoro bwa leta buhari n'ubundi buzubakwa. Hariho gushiraho ikigega c'intega bizoza c'igitoro kizokora
gukora n'imiburiburi amezi 3. Muri rusangi iryo tegeko rivuga ko Societe Sopebu ijeje kwinjiza igitoro mu Burundi, ikitaho ukuntu gishikanwa mu Burundi, ukubika, ukudandaza no gusubira gushora igitoro canke ibikivamwo. Ingingo ya 4 ivuga ko Societe Sopebu ikoresha umutahe w'imiliyaridi 120 z'amafaranga y'amarundi ava muri leta. Ingingo zindwi na 23 zivuga ko urwego nshingwa ntwaro n'umuyobozi mukuru wa Societe Sopebu bafise ikiringo c'imyaka 4 yongegwa habanje kurabwa ico bashoboye gukora neza. Urwego nshingwa ntwaro rugizwe n'abantu ndwi, 6 baserukira leta, nukuvuga uvuye mu nzego nkuru z'igihugu ico bita superstructure mu rurimi rw'igifaransa, umuyobozi mukuru wa Sopebu uvuye mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta, umwe avuye mu bushikiranganje bw'ubutare n'agataka, uvuye mu bushikiranganje bw'ubudandaji, n'umwe wo mu bushikiranganje mu vyo bujeje hari mu mutekano, hamwe n'uwugirandwi aserukira barangura igitoro bakivana hanze. Ingingo ya 31 y'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ivuga ko abakozi b'iyo Societe Sopebu harimo n'abadirecteur bazohabwa akazi habanje gukorwa ibibazo nihiganwa hisunzwe amategeko. Ingingo ya 42 ivuga ko abazosuzuma amakonte ya Societe Sopebu abo bita abakomiseri au compte mu gifaransa ari babiri bafise manda y'imyaka 3 itongegwa, abo nabo akaba atana kimwe bapfana ku rugero rwa mbere canke rwa kabiri n'umuyobozi mukuru w'iyo societe canke umwe mu bagize urwego nshingwa ntwaro. Imfashanyo y'Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere ingana n'imiliyoni hafi 500 z'amadolari y'abanyamerika niyo yakoreshejwe ku rugero rwa 37% mu migambi itandukanye y'iterambere mu myaka 5 iheze. Bikaba vyavugiwe mu ruganda rwo ku munsi wa kabiri hagati ya leta y'u Burundi n'ubuserukizi bw'iyo banki mu Burundi. Hakaba hari mu nama yo kurabira hamwe ivyarangowe no gutegura iyindi migambi izorangurwa mu myaka 5 ikurikira. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Evariste Nzikobanya. Leta y'u Burundi irashima imfashanyo y'Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere ku migambi 21 yaranguwe mu gihugu kuva mu mwaka wa 2019 gushika mu mwaka wa 2023, ariko naho biruko imfashanyo y'iyo banki ingana n'imiliyoni 496 z'amadolari y'abanyamerika ntiyakoreshejwe ku rugero rushimishije kuko hakoreshejwe isha gatatu cayo gusa. Umushikiranganje Audace Niyonzima ajejwe ikigega ca leta aravuga ivyatumye iyo mfashanyo idakoreshwa yose. Imigambi iri muri ico gitabo gishasha ariko bategura izoba ari kubandanya ahanini iyo nyene yahora muri ivyo bisata bitandukanye, ariko tugashiramwo akabirya gashasha kaho imigambi igiye kuzirategurwa igiye gufatwa mu mugongo ni banki y'iterambere yo muri Afrika. Iyo migambi kazozira banza gutegurwa neza uko byabonetse mu myaka iheze ko twahora turonka amafaranga, ariko ugasanga ubwo buryo ntibwihuse gukora kubera ko iyo migambi ibitateguwe neza, ugasanga biramaze imyaka 2 imyaka 3 ayo mafaranga atatangura gukora, ugasanga byatevye rero gushira mu ngiro ivyo twiyemeje. Ubu rero ingendo nshasha nuko bitegurwa ryiza, imigambi gategurwa hanyuma tugaheza tugasha turondera uburyo bujanye n'iyo migambi. Naho biruko ubuserukizi bw'iyo banki ya Afrika ijejwe iterambere mu Burundi burahumuriza ku buryo bwasigaye butazosubira inyuma nk'uko bihora bigenda ku zindi mfashanyo zihora zitangwa n'abafasha igihugu. Pascal Mbeline aserukira banki ya Afrika ijejwe iterambere mu Burundi. Alors tout de suite je dois vous dire il y a pas le fonds ne vont pas retourner. Iyi mfashanyo itakoreshejwe ntizosubira inyuma. Twe turi ku rubuga kandi ibintu tuvyumva kumwe na leta. Turatahura ivyatumye ayo mafaranga adakoreshwa. Ico dukora no kubandanya kurangura iyo migambi itarangiye mu gihe giheze, kandi turavyumvikana na leta. Turatanga n'umwanya uhagije kugira leta irangura iyo migambi gushikirangire. Tuvyita muri make kongereza ikiringo kuri iyo migambi. Nous appelons ça dans notre jargon la prolongation du projet. Ibisata bijanye n'inyubako, intwaro, amasoko ntanganguvu n'amazi hamwe n'imibano
nivyo bifashwe mu mugongo niyo mfashanyo y'Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere kandi ni navyo bigiye kubandanya bifashwa nk'uko uwaserukira iyo banki mu Burundi abimenyesha. Miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika nazo niyo ntererano y'iyo banki ya Afrika ijejwe iterambere kubijanye n'ibikorwa vyo kubaka ibarabara ry'indarayi rizofatanya Uburundi n'ibihugu vya Tanzania na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta akaba yamenyesheje ko ibikorwa vyo kubaka iryo barabara bizotangura mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka. Amakuru makuru yaranze indwi kuri televiziyo Isanganiro arabandanya. Umuzibukiro kuvyononywe n'irangurwa ry'umugambi w'igihugu ngo wategerezwa gutangwa imbere yuko uwo mugambi urangurwa, usaba ko beneho bimuka kiretse iyo uri mu vyihuta. Akaba ari umwihwezo w'umwigisha muri kaminuza, akaba n'umuhinga mu bijanye n'amategeko araba ivy'amatongo. Afatira ku myidogo y'abanyagihugu bo muri komine ya Isare na Kanyosha ni mu ntara ya Bujumbura, basaba gutunganirizwa bitumwe n'umugambi w'umuyaga nkuba waharanguriwe, hamwe kandi n'ababa mu buringanire bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu mu Gasenyi. Changira gufate nk'uruzi ko gwatwaye abantu nko mu ikaritiye bakabura aho baje. Leta irashobora kwimura umuntu ati we n'ubura genda tube turaryamika aba bantu ntibicwe n'imvura ntibicwe n'inzara. Aho ni mu gihe bavuga itegeko riravuga ati mu gihe vyihuta cyane leta irashobora kubabwira ati nimwe murakinjura. Muga murumva yuko babivuga yuko biba mu gihe nyene atakundi vyogenda. Nahandi amategeko avuga yuko umuntu yokwimuka yararonsa amahera. Bisigura rero ngo aha ikibazo kiri hahane nakubwira. Babahinga bacu durungika ngo nibaje gutegura ico gikorwa. Ubwa mbere keji babikora bikurayo. Kujya kwikirimba bagize ati ni hegitare 40. Munyuma ati twarihenze. Reka dushire ki hegitare 160. Muga hagati yaho hari abahaguza amatongo bahubatse n'ama etage. Munyuma ati reka tushire hegitare 550. Naho nyene hari abahubatse. Leta icihomba gute? Ichihomba kuko iyo babivuga hakiri kare bari gutanga umuzibukiro w'isi gusa uko nta bari bwahubake. Ubu leta izoca ifata ibomora amatsi ihomba amahera ya mvagaciro yaguzwe ibikoresho n'abantu bahombe inzu zabo. Kubera iki? Kubera kwa kundi batabonye kure ngo babipange hakiri kare. Hanyuma rero uko batabipanga ibikorwa bakaguma bongerako niko n'amahera batayategura. Batabipanze hakiri kare ayo mahera atateguwe uko leta ikoresha amahera bazobanza kurindira kugira leta ize gukambakamba. Urumva rero iyo abantu batateguye ibikorwa neza ngo bategure n'amahera abantu bazoronka niho uja wumva imidogo ugasanga abene gihugu baridogera leta kandi aba bantu babikoze leta itari yabatumye kutabikora neza ugasanga rero vyose ni leta iza kwahombera. Aha bikabiki rero leta nibone kure itangure kuzirategura umugambi hakiri kare aho idakeneye ko bubaka ibabuze hanyuma kugira ngo ahizo hakenera ntirihe byinshi. Leta nitegura uko izokoresha amatongo yayo ku myaka 10, 20, 50 kuneza ya twese uko natwe leta ihomvya amahera nk'ubu itanga babomo y'amazu yokora ikindi kintu utabiteguye hakiri kare uca usanga uri kusubira inyuma. Ibiciro vy'ibifungurwa bimwe birabandanya kuduga amasoko atandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Nko ku isoko ya Kotebu igiciro c'ibitunguru bitukura n'ibihumbi 6 ku kilo ku giciro cyo kurangura akaba atakwezi kwari guheze ikiro kigugwa hagati y'amafaranga 3,500 n'amafaranga 4,000. Abaguzi ico kimwe n'abadandaza bose basaba leta kugira icikoze. Ornera Muco. Umasoko atandukanye yo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nk'ipwavro yahora igugwa haracira amezi 3 hagati y'igihumbi n'amajana n'ibihumbi 2 ku kilo kuva mu minsi irangiza umwaka zagiye ku bihumbi 4 uno munsi zikaba zigeze ku mafaranga ibihumbi 5. Ikindi caduze ku murindi uri hejuru n'ibitunguru bitukura mu kiringo kidashika ukwezi aho hiyongeye ko amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 2,500 ku kilo ku giciro cyo kurangura. Ni kuvuga ibitunguru bitukura bigeze ku mafaranga ibihumbi 6
nayo ivyera navyo ku mafaranga 5,500 ku giciro nyene cyo kurangura. Abadandaza batashimye kuvugira kuri mikro bavuga ko ari ugambere vyibonekeje. Ikindi caduze mu buryo benshi bavuga ko budatahuritse ni tomati. Bamwe mu badandaza bavuga ko kare igiseke kinini barangura mu mezi 3 aheze 70 canke 80 ubu kigeze ku mafaranga 220. Nk'ubu akadenga tukagura 230. Kare twara tukagura 80, 70. Ni 35 twarakagura. Aho hari ryari? Ngo mu mezi aheze mu kwa12 mu kwa mbere zari zizimbutse. Fate akadenga kavamo ubudobo butatu canke bubiri n'inusu. Nituronka abakiri. Ngo kuva mu gitondo sindasonora. Je nkizi zahora ari za 5. Mugu urabona ni 2 igihumbi n'igihumbi urabona ko batinya kuzigura. Bahitamo kuja kujya sauce tomate. Dusanga turiko turahomba cyane imitahe idashobora guhera mu mafaranga tuko turakoresha kugira ngo twifashishe kugira tugaburire imiryango yacu. Dusanga amafaranga agumahera tugasanga tuko tujaye mu madeni. Umwe mu baguzi avuga ko ibintu bisa nk'ivyabarengeye mu gihe n'umushahara wabo utaduze bagasaba leta gufata mu minwe ico kibazo. Urashobora kuja gusoma ugasanga ibintu byarazimvye ku buryo bitangaje. Nta kintu na kimwe kitaduze ibeye ngaha mu isoko. Uhereye ku tomati, uhereye ku bitunguru, nta kintu na kimwe kitazimvye. Ikintu twosaba nuko yodufasha ikagabanya ibiciro by'ibisumwa kuko hariho nk'abantu batishoboye tutishoboye gacu usanga turagiye nko ku isoko bivaye n'umutaye wacu. Hariho nk'abasuma ivyo batari bategerejwe gusuma. N'intore abantu bakunze kuvuga ko dizimbutse zaraduze igiciro nkuko abadandaza babandanya kubivuga. Ibiciro bitariyongera mu kiringo c'amezi 3 n'umuceri n'ibiharage. Umutanzania wa mbere uracari ku mafaranga 6,500. Umurundi bitarutete ubwoko bwa kabiri uracari ku mafaranga 3,900. Ibiharage bita kinure navyo nyene biracari ku mafaranga 3,200 mu gihe ivyo bita jaune bigeze ku mafaranga 4,400. Amakuru yaranze indwi dusozereye naha duciye tuyagarukiriza nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifuriza no kugira ibihe vyiza.